Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 19 muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE NAHISEMWO gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza mwe yera abane namwe. Ubuvugishwa no kubwitondera. Kuvugishwa ni ibango rimwe mu mabango atanu Abanyefeso igice ca 4 ku murongo wa 11 agize umubiri wa Kristo, kandi iri mu ngabire zitangwa n'Imana kugira abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura ivy'Imana, bubake umubiri wa Kristo. Mu mvugo isiguritse, ni mu gihe Imana iba ifise ubutumwa ishaka kumenyesha abantu, igahitamwo kubicisha mu kanwa k'uwo yahaye iryo bango. Rero ni ugutahura ko iyo bavuze ubuvugishwa aba ari Imana, umuntu, ubutumwa. Reka ndabivuge mu mvugo imenyerewe: Imana, umuvugishwa, ubuvugishwa. Mwirinde kuko muri kino gihe hari abavugishwa benshi b'ibinyoma biyitirira Uhoraho, kandi bakoreshwa na Satani. Mumenye neza ko umuvugishwa w'ukuri wo mw'isezerano rishasha amenyekanira ku bintu bibiri: ubwa mbere, kuba aboneka ko ari umwigishwa wa Yesu Kristo; ubwa kabiri, kuba ibyo yavugishijwe bifitaniye isano n'amajambo Yesu yavuze kandi ko bishika. Ni ukumenya neza ko gukora ibitangaza no gukiza indwara ko atari ibimenyetso bigaragaza umuvugishwa n'Imana, kuko uwo ari we wese Imana yahaye ubwo bushobozi yobikora, naho atoba ari umuvugishwa. Ikindi ni uko n'abo Satani akoresha nabo barabishoboye, gusa ni uko bo badakiza abantu burundu, ahubwo barabapfupfahaza kuko buca bakagarukana ibimenyetso vya za ndwara nyene. Ico kutirengagiza ni uko hari igihe Imana ivuga mu mvugo itumvikana canke igatanga inzozi zidasiguritse, ariko ico gihe irategekanya uburyo butandukanye bwo kubitahuza ba nyenevyo. Ndabibutse ko tumaze igihe kirekire twumva ubuvugishwa bwinshi butandukanye, haba ku buzima bwacu bwite, ku miryango yacu, kw'ishengero rya Kristo, ndetse no ku bihugu vyacu, bwaba ubuvuga ibyiza canke ibibi. Benshi bwaduteye kuzazanirwa, bigatuma tubaho tutagira intumbero y'ubuzima, ahandi tukibaza ibibazo vyinshi nk'ibi: mbega ni Imana yavuze? Mbega uwavugishijwe ni umuvugishwa w'Imana? Mbega ivyavuzwe vyavuye ku Mana vy'ukuri? Ndemera ko Imana ikivugana n'abantu bayo ibicishije ku bavugishwa, ariko hari ingorane dutegerezwa kubona zihari muri kino gihe, zituma twe tubwirwa tubura ico dufata n'ico tureka. Ikibitera ni uko abo itumye kutubwira birabananira kuvuga ico Imana yabatumye canke ivyo beretswe, naho biba bisiguritse bategerezwa kubivangavanga n'ivyifuzo biba biri mu mitima yabo. Kenshi bakabikora bironderera inyungu kanaka. Iyo ibahaye ibidasiguritse ntibayisubirako ngo bayibaze, ahubwo baca barondera umurongo muri Bibiliya wobafasha kubisobanura uko bavyumva bivanye n'ibyo nabo bahahamiye, bigatuma tuzazanirwa ntituronke ubutumwa buvuye ku mutima w'Imana. Mwirinde uko mwumva, kuko kenshi abavugishwa twumva muri kino gihe
ibyo bavuga biba biri mu bice bibiri. Ubwa mbere ni igice c'ivyo Imana yababwiye canke inzozi beretswe vy'ukuri, kigizwe n'amajambo make. Ubwa kabiri ni igice c'ivyo bongerako mu gihe bariko baragerageza gusigura ivyo Imana yababwiye canke yaberetse. Kenshi iki gice ca kabiri gitwara umwanya munini kandi mwirinde kuko kizimiza benshi. Yamara tweho tuba twuguruye imitima yacu kugira twakire icyo ari cyo cyose Imana yovuga. Ariko ni vyiza cane guserangura abavugishwa n'ubuvugishwa ubwo ari bwo bwose ukoresheje inyigisho za Yesu, mu kwibaza ico Yesu yavuze kuco bavugishijwe canke ico intumwa zabivuzeko. Mu kurangiza, ndabingingira cane kutifuza kubaho ubuzima burongorwa n'ubuvugishwa nk'uko benshi babayeho, ariko mwitwararike cane kumvira mpemu yera mwahawe ari we mwitsa no kwitondera ibyo Yesu yatugeze gukora, gutyo bizotuma tudahungabanywa n'umuyaga uwo ari wo wose. Murakoze, kandi mpemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.